Mwiriwe neza, numva mfise umunezero ntangere gusubira guhagarara imbere yanyu kugira ngo tubandanye icigwa twatanguye ku wa kane w'indwi yahera. Ariko imbere yuko dutangura nashaka abari ku wa kane tariki ikiganza, murakoze. Abaje uno munsi naho urumva ni sawa rero. Igituma nari mbajije ivyo kwari kugira ngo tumanze turabire hamwe ivyo twabonye ku munsi wa kane mu ncamake, hama tuca dutangura igikorwa canke icigwa c'uno munsi. Ku wa kane twarabiye hamwe isezerano rya kera n'isezerano rishasha, ariko turanaraba kandi hagati y'isezerano rya kera na rishasha imyaka 400 ivyariko biraberaho. Twabivuze mu ncamake kuko ntitwobiheza. Ibintu by'imyaka 400 muravyumva, bizosaba indi myaka 400 kugira ngo tuvyige. Rero uno munsi nagomba munyemereye mu ncamake tuca turabira hamwe ivyo twabonye. Ariko reka dushime Imana Data, Yesu Kristo, Mpwemu Yera, muzudufashe. Amen. La fois passée rero twarabonye yuko isezerano rya kera n'isezerano rishasha, isezerano rya kera yuko turiko turarisoma, turiko turariraba ico ryandikiwe vyose, amaherezo yavyo yari muri Kristo Yesu. Iki kibazo ca Salomo cyo kugira udutima tubiri, imitima iri divize, imitima ibiri, vyatumye ubwoko bwa Isirayeli bwidivizamo nabwo kubiri. Hamwe haba ubwoko buri muri nord, ubundi ubwoko buri muri sud. Bagumye bagabitanya gushika kuri iyi saha. Adamu na Eva baguye, abacamanza ba Aburahamu ba Yakobo bose nta muntu numwe arashobora gucungura umwana w'umuntu. Abami nta numwe ashobora gucungura umwana w'umuntu, ahubwo baraza bakavaho, bakaza bakavaho, bakaza bakavaho. Ariko Imana ishimwe cyane kweri ko iradutegurira umwami w'abami Kristo Yesu, ngo ntapfa, ngo azokwamaho ibihe bidashira, ngo uko yari ejo n'ubu n'ukuri niko azokwama. Vyaheze abo muri Nord ariyo Isirayeli babaye inyagano bihera abo muri Sud bagiye kubinyagano muri Babilone. Babilone umugo wa mbere wazananye na Danieli. Umugwi wa kabiri uzanana nande? Mumfashe. Umugwi wa kabiri mumfashe. Umugwi wa kabiri wazananye nande? Na Ezekieli. Umugwi wa gatatu wazananye nande? Nehemia. Ubwami bw'i Babuloni bwaravuyeho bukurikirana n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, bukurikirana n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi burabandanya kugeza naho nabwo buvaho busubirirwa n'ubwami
bw'abagiriki, ubwami bw'abamedi n'abaperesi, niho Imana yakoresheje umwami yitwa Kuro. Kuro rero Imana yamwise ngo umusavyi wayo muri Yesaya 49, ngo wewe Kuro umusavyi wanje. Niwe Imana yakoresheje mu gusubiza Abisirayeli i Babuloni. Umuntu wa mbere yagiye ni Zerubabeli, ajanywe na mission yo kubaka la temple de Dieu, ingoro y'Imana. Umugwi wa kabiri yari Ezira, ngo yagiye gusubira kunagura la loi, kunagura ijambo ry'Imana mu Bisirayeli. Ngo muri Ezira umenga 10 handitse ngo kuko Ezira yari yarihaye ingingo yo kugira iki, kwigisha ijambo ry'Imana, kuririmbura, hama no kugira iki, no kugigisha abandi. Two turaparaphrasinga. Hama rero Ezira hejeje, Nehemia niho aca agenda rero kugira iki, kubaka inkike za Yerusalemu. Hama rero twabonye ko Ancien Testament iba irarangiye. Tujana mu kindi gice c'imyaka 400. Abantu babazanye Bibiliya ya papier, sinzi harubona afite Bibiliya ya papier ngaho. Bagende muri Malaki. Malaki chapitre 4. Malaki chapitre 4 matoye. Ahantu hari vide habaye ibintu byinshi cyane. Mu byabaye turabona ku bwami, ndagenda ndabica ku mayange, turabona haje ubwami bw'abagiriki bwatwagwa na Alexandre le Grand. Alexandre le Grand yari yasubiriye se. Alexandre le Grand wewe ntiyatwaye isi nk'abandi bami bose. Wowe icyo yakoze, yabatwarishije ubwenge. Umwami Nebukadineza yaraza agatera, agakomvomvora, agasanza, akabomagura, akazana abantu, akabagira inyagano. Na Egiputa nuko nyene, no muri ni Ashuri nuko nyene. Ariko Alexandre le Grand naye yari umuntu akomeye mu ngwano, yarakoresheje ubwenge cyane. Yari umunyeshure w'umufilozofi yitwa Aristote. Hari ikintu rero Alexandre le Grand yaciye azana. Yazanye ikintu bita ngo Hellenisme. Hellenisme novuga wari umugambi wo gukura attention ku Mana ikaja ku mwana w'umuntu. Muri Hellenisme rero hari ibintu bibiri bine yavuze ngo umuntu, ikiremwa muntu, umuntu nico kiremwa cyonyene gihambaye kuri iyi si. Ngo ubwenge bw'umuntu niryo soko ryonyene ry'ukuri. Ngo umubiri w'umuntu ngo niryo soko ryonyene ry'ubwiza. Ngo umutima w'umuntu ngo niryo soko ryonyene ry'iciza n'ikibi. Muravyumva? Vyose abikura ku Mana acabishira ku muntu. Yarazi ubwenge cyane. Icyo yaciye akora, yaciye afata agira icyo novuga muri acazana ama theater, donc ahantu ho kwigira cyangwa ho gukinira.
ico gihe abantu baraza gukina bavuga ivy'ibigumbagumba ibintu nk'ivyo nyene, kandi muri theater niho hava intuze, niho bigishwa n'amavaleur, les valeurs muga zivuye kuri hellenisme, rivuye kuri bya byivugo bine: umuntu icyaremwe gihambaye, ubwenge bwiwe isoko ry'ukuri, umuri wiwe isoko ry'ubwiza, umutima wiwe isoko ry'iciza n'ikibi. Muri education acafata akigisha uburyo isi ya hellenisme imeze, ico no kwitwa world view. Ubu arigisha n'ururimi rw'ikigiriki, arabishiramo ingufu nyinshi cyane kugeza naho n'ubu kuri gihe tugezemo haracariho iyi influence ntonya. Nk'abaganga ibintu byinshi ophthalmology bakoresha amajambo y'ikigiriki, n'abanyeshure ba Bibiliya muri theology bakoresha amajambo y'ikigiriki. Kenshi turiko turanigisha n'ijambo ry'Imana turakunda gukoresha amajambo y'ikigiriki. Hama acagira ama arena nk'ama stade nyene, aho abantu bahurira baba bari gusa icabazanye ari kwerekana imibiri yanyu, ama physique. Umva abantuze abasore baragicuma, hama ku munsi ware bagaca bakura nyene bakerekana poitrine, bakerekana amaboko, ibintu nk'ivyo nyene. Abantu bakaryoherwa bakabakomera amashi kubera ko bari barigishijwe yuko umubiri w'umuntu ari ikintu gihambaye. Umva umuntu wese yaguma atunganya umubiri wiwe. Hama mu byo gusenga aca yugurura amatemple atandukanye kugira ngo abantu bagire iki, basome, abantu basenga ibigirwamana bitandukanye. Tukiri ngaha nimwumva ko hellenisme ntimuyibona mwebwe, nta hantu muyibona. Donc aho ibintu vyose yabikuye ku Mana abishira ku muntu. Abantu bizera ubwenge bwabo, abantu bizera umutima. Mwije mu Imana ivuga ngo umutima ni iki muri Yeremiya? Umutima ngira iki? Uribesha kurusha iki? Umutima ngo uribesha kurusha ibintu vyose, ariko wewe ngo umutima w'umuntu niryo soko ry'iciza n'ikibi. Ico rero nibiriko biraba muri ya myaka 400. Yesu aje ku isi ivyo bihari, ntasanzeho ivyo vyonyene, ahubwo asanze no muri culture ya Israel aho ashikiye, aho avukiye, hari ibintu byinshi bitandukanye. Ahasanze n'abantu basenga, ubwoko bwa Isirayeli bwarigabuyemwo imice. Asanze hari abantu ba mbere bitwa ngo aba Herode, twarababonye muri Bibiliya. Aba Herode barabaki, barabayuda bikuye muri byose byerekeranye gusenga, baca bifatanya n'umwami wa Isirayeli, umwami Herode. Aba ico bakora nibo barimo batoza kori, bari abantu babivuyemo ibintu byose by'Abisirayeli, barimo batoza kori, nibo bari barimwo n'abantu nyene bakoreshwa n'ubutegetsi mugabo bava mu bwoko bwa Isirayeli. Abo bantu rero barankwa cyane n'ubwoko bwa Isirayeli, uko nibo babashirako amakori menshi cyane, bakabanka. Nk'akarono uvuga ngo mwebwe abantu bacu, mwebwe abantu tuvukana, nimwe muri ko muratwica kweri. Abari bitwa ngo aba Herode. Hakaba n'andi ba kabiri bitwa ngo abasadukayo.
abasadukayo bari abaherezi mugabo gusa bizera ibitabo bitano vya Mose gusa. Ntibizera ukuzuka, ntibanizera ko hariho ubuzima inyuma y'urupfu. Aba murabibuka bari kubavugisha Yesu bamubwira ngo umugani ngo umuntu yarongoye ngo abagore indwi, ibintu nk'ivyo nyene. Bari abasadukayo. Abasadukayo rero mugabo bari bakomeye. Bari abakozi b'Imana, abapriest b'ico gihe begereye cyane ubutegetsi. Aba nibo bajera temple yo muri ya Israeli. Aba rero ivyo gusenga bari barabivuyemwo cyane, ahubwo binjira mu bya politike cyane. Ibintu byose bakora yari amaentere. Nk'ubu nk'akarorero, nko ku munsi wa Pentecote wo gutanga ibimazi, baca bafata, kubera ko abisirayeli bose bahurira i Yerusalemu, hari abava rero mu mpingo za kure, baca bafata bakaba bafise intama, ibyo gutanga ikimazi. Aha nyene muri temple muri Yerusalemu nyene, abantu bavuye mu mpingo za kure byarabagora kuza bikoreye ngo ibintu byo gutanga ikimazi, bakazana amahera, hama bakaca bagira iki, bakaca bagura bageze ku munsi wa Pentecote. Abo rero umunsi umwe Yesu agiye kuri Pentecote, nico gituma yaciye afata arasamburwa ibintu byose, kubera ko bo bitwaza ngo bariko barafasha abantu kutaruha bazana ivyo gutanga ikimazi, ariko bagaca bagiramo business. Ugasanga akarorero nimba intama yari nka 5000, ico gihe kaja ku 15. Urumva bafashe ingore y'Imana bayigira iki, akaguriro. Kandi bano basadukayo bari muri classe sociale iri hejuru cyane, bari abanyamafaranga, bari abategetsi bakomeye, mbere mu gihe n'umwami w'abaroma ariko arafata ama decision politique yarabashiramwo. Twarabonye kandi abafarisayo. Abafarisayo nabo twabonye yuko bari ubwoko indwi. Abambere babitwa ngo shoulder Pharisee, ngo bari ngo abafarisayo b'ibitugu. Abo bafarisayo ngene bari bameze, barakunda cyane kugaragara nk'abagororotsi, bobo bari muri performance cyane. Ibintu byose bakora kwari kugira ngo bagaragare, bamwe ko ari abantu bubaha ijambo ry'Imana, baryitondera, bameze uko nyene. Hariho n'abandi bitwa ngo stumbling Pharisees. Aba bari ngo bafarisayo, gustumblinga ni kujugumira, ngo bafarisayo bahinda gashitsi. Aba ngo uguca bugufi kwabo barakwexagera cyane. Nk'iyo binjiye nko muri sinagogi, baci bagenda bunamye kugira ngo nyene abantu babone ko baciye bugufi cyane. Bara abantu baca barisondesha gose bagasenga kugira ngo nyene berekane yuko ari abantu baciye bugufi cyane. Umufarisayo ari ngo bari nko muri 40 jours, ngo wacha wumva umaze iminsi ngo ntaboneka, ngo ndi muri 40 kabisa. Iyo bariko barasenga, ico bariko bakora cyose bashaka kigaragare. Hari abandi bitwa ngo ba bleeding nose, ngo bari farisayo bava amaraso mu mazuru, kore ko bese ba bleeding nose. Bara abantu badashaka kwiyonona n'ikintu kimwe. Urumva n'amaso yabo bashaka ko umva babonye nk'umukobwa ariko ararengana, bapfuma bahumiriza kugira ngo ntibamubone, bakama biboma ku giti kugira ngo amaraso aseseke mu mazuru. Hako baraba umukobwa bofuma baseseka.
amaraso mu mazuru. Kandi rero bariko baranatambuka amaraso ariko araseseka, bacu bavuga ati bacu bano n'abagororotsi kweri. Hari abandi bitwa ngo ba announcing Pharisee. Bari abafarisayo, akantu kose bakoze bacu bakavuga. Bari bameze nk'abantu bafise sensibilité ntonya muri kibazo cyabo, ikintu cyose bakoze ciza bacu bakivuga. Barakunda attention cyane. Nk'umunsi umwe bariko barasenga, baca baja ahantu ku mayira abiri, bakaca basenga rero, Mami Mana, turagushima yuko uri Imana ikomeye. Bagaca baraba ko hari umuntu abaravye, bagaca bandanya basenga nk'iyo bariko baratambuka basenga bavuga ngo Mana ndagushima kuri Imana igitangaza, urakwiriye guhimbazwa, haleluya Mana ndaguhimbaza, ndagushiza hejuru. Kubera ko abantu donc akantu kose bariko barakora bashaka ko kakagira iki kaboneka. Hari abandi bitwa ngo the accountant Pharisee. The accountant Pharisee bari abafarisayo, akantu kose bakoreye Imana barakandika, bakakandika, akantu kose bakoreye Imana bacu bakandika. No mu gihe rero bariko barasenga bacu bavuga ngo Mana nguribuka ngo jenga ibintu maze kugukorera akamana. Hama hari n'abafarisayo of fear, ngo abafarisayo b'ubwoba. Bari abafarisayo icabaradishinga cyane, bashaka kuba bagororotsi, abantu batunganye kubw'Imana yabo. Hari n'abandi bitwa ngo abafarisi of love, b'urukundo. Barakunda ibyo bakora byose, babikora nka réponse y'ubuntu bw'Imana yabagiriye. Bano bafarisayo banyuma of fear na of love nibo bafarisayo muri ico gihe bavuga yuko byogendeka. Hano bavuga yuko Maria na Yosefu bashobora kuba bari muri ubu bwoko bw'abafarisayo. Hariho n'abandi rero bitwa ngo aba Asene. Aba Asene bari abantu rero bashishwe n'ibintu byose biriko biraba muri Israeli. Atakinwa bakunda, baca baragenda barinyegeza, bibera mu bugaragwa, barindiriye ukuza k'umwami Yesu. Hama hariho rero n'abanyuma novuga ko bitwa abazirote. Abazirote bobo bari abagumutsi. Bo bari bizera yuko ikizobakurako intwaro y'abaroma ari umuheto. Bize baravuga ati nta gutanga amakori, ati amakori n'ay'Imana gusa. Ikintu cyose bakora barabagumutsi, barabaroberi, bavuga tuzohafatisha iki inkoho. Ingene Imana itangaje rero. Mu bigishwa ba Yesu aba bantu bari barimo. Turafise abazirote, turafise abatoza kori, turabafise. Mwiyumvire rero iyo ministeri irimo uwahoze ashaka gufatisha intwaro y'abaroma, ancien combattant, n'undi yari umutoza kori. Ibi ndabivuze kubera iki rero? Ibi ndabivuze kubera ko twashaka turabire hamwe Yesu imbere yuko aza, isi nuko yari imeze, yashikiyemwo. Yarimwo abantu bahindutse, bahindura ivyumviro bikura ku Mana babishira kuri bo. Yarimwo abantu batandukanye, abizera ibi n'abizera ibi, ubugwi butandukanye. Ariko rero ibi bitwereka yuko Kristo Yesu yaje mu gihe gikwiye. Abigalatiya 4
4:5 ngo maze igihe gikwiye gishitse ngo Imana ituma umwana wayo avyagwa n'umugore akura aganzwa n'ivyagezwe ngo biduhesha kugira iki gucika abana kugira ngo acungure abaganzwa n'ivyagezwe ngo biduhesha gucika abana b'Imana. Bene data, Kristo Yesu yaje mu gihe gikwiye gishitse. Twabibonye guhera ngaha hose nta mukiza araboneka. Yesu biravutse, Yesu arakura, Yesu ahamagara abigishwa, Yesu avuga ubutumwa bw'ubwami, Yesu akora ibitangaza n'utwumiza, Yesu akurikirwa n'abantu benshi. Hari abamukurikiye kubw'umukate, hari abamukurikiye kubwo gushaka kwigishwa nawe. Mwibuka igihe kimwe hari abaje kumuraba bamubwira ko bamurondeye yaragiye hehe, aca arababwira ati ni jewe mutsima, ni jewe iki, ni munyweko. Bose baragenda, abwira abigishwa be bati namwe mushaka kugenda. Abigishwa bamubwiye gute? Bamubwiye ngo twokuva ko tukaja hehe ko ari ufise amajambo y'ubugingo. Muyumvirize bene data, Yesu ari muri ministeri, yakoreshejwe, abantu bamukurikiye ari benshi, hama abandi bamuvuyeko. Yesu ntahindukira avuga ngo nimunsige namwe basha, ngo reka tugumane. Yesu yarahinduka babwira ngo namwe murashaka kugenda. Bamuvuyeko bagiye 12 barasigaye. Aca barahaba, ntibabwiye ngo ndabasabye ngo nimune ngo numuntu igikorwa n'ukuri ngo urabona ko ibintu nk'ivyo nyene. Yesu yarahinduka babwira ngo namwe murashaka kugenda. Birabandanya abandanya nabo 12 mugabo abandanya akoreshwa, aragera hano arapfa. Apfuye arazuka, amarana imisi 40 n'abigishwa biwe. Aca imbere yuko aja mu ijoro arababwira ngo reka tuwasome muri Matayo 28:18-20. Matayo 28:18-20. Matayo 28:18-20. Maze Yesu arabegera ababwira ati nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Yose abigishwa mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe gushira mu ngiro ivyo nabategetse byose, kandi mumenye ko ndi kumwe namwe imisi yose gushitsa ku muhero w'isi. Amen. Haleluya, haleluya. Yesu amaze kuzuka, imbere yuko aja mu ijuru abwira abigishwa be ngo nahawe ubasha ku isi no mu ijuru. Rero ni mugende muhindura abantu bigishwa ngo bati Data na Mpwemu Yera, ngo hende kumwe namwe kugera ku muhero w'isi. Nico gituma rero uno munsi tuguma turabire hamwe ico no kwitwa ngo kuba umwigishwa wa Kristo Yesu. Ariko imbere yuko tuhashika turabona abigishwa muri Acte chapitre 1 aho Luka avuga ngo yaranababwiye ngo muzombera ivyabona byo kushingira intahe uhereye Yerusalemu kugeza Yudaya ni Samaria no kumpera y'isi. Hama muri chapitre 2 barasenga bamurindiriye ngo baca buzura Mpwemu Yera, ngo abantu bose bumva bavuga indimi, ngo bafata nk'abantu baborewe. Ariko ngo Petero arahaguruka aravuga ati twe ntitwaborewe, ibi biriko biraba ni vya bindi umubishwa n'Imana Yoweri yari yaravugishijwe yuko mu gihe ca nyuma arabandanya ngo Abisirayeli ngo bariko baramwumviriza, ngo ico gihe ngo abantu bizeye babaye 3,000. Ishengero biratanguye Yerusalemu. Haragira igihe rero baragenda mu zindi mpingo mu vyakozwe n'intumwa nyene
niho tubona Imana yiyeretse umukozi wayo Sawuli arohavuye yitwa Paulo. Uwo Sawuli ngo yaragiye muri mission yo guhama abizeye, ngo Imana ngo imwiyereka ngo ari mu nzira, ngo aramubaza ngo urindega mwami, ngo ni jewe Yesu uri kurahiga, ngo ariko uyu munsi ugiye guhinduka. Haleluya. Paulo ngo amaranga iminsi ngo ahumye yigishwa na Barnaba, hama Imana imutuma ku banyamahanga. Paulo yarakoreshejwe mu muhinga itandukanye, haba mu Baroma, haba mu Bagiriki, haba mu bintu bitandukanye, azana ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Yaraganije n'ivyo, yagwanye n'ibintu byinshi abantu batumvye ariko aravuga ivyo by'ubuntu kubera bari bizeye gose ivyagezwe. Ariko Paulo yabandanyije ngo agira iki, avuga ivy'agakiza k'Imana, yibutsa abantu yuko ngo bari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Arabibutsa avuga ngo kubimeze bityo ngo tuvuge iki, ngo bisanzwe Imana iri ku ruhande rwacu, ngo uwo tugwanya ninde, ngo yitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, ngo izobirite kutugabira byose kuri yo, ngo menye neza yuko atarupfu, atakintu na kimwe, ataguhamwa, ngo vyo ntandukanya n'urukundo ruri muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Paulo ashize amanga, Paulo avuze ubutumwa bw'ubuntu, Paulo arakoreshejwe nk'umunyabwenge, Paulo arahaririye n'abanyabwenge b'ico gihe, Paulo arazanye benshi kuri Kristo, baba abanyamahanga baba Yuda, bose baramenye umwami Yesu. Igihe cyabo kirahera, barapfa, mbere bapfa urupfu rubi, bamwe bishwe baciwe imitwe, abandi bishwe harabiciwe muri Egypte. Hari uwo bavuze ngo mu kumwica ngo bafashe bamwambika iminyororo ku maguru, baca bamushyira kuri chevale kiruka ku ikaburimbo, agenda yikubita hasi ku ikaburimbo akomereka weze n'ahapfa. Harabamanitswe, ariko umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo ntavuga ko bababaye. Haleluya, haleluya. Bapfanye umunezero. Haleluya, haleluya. Bari bamamaje, bari batawe agakiza k'Imana n'umuntu bwayo. Aho baragenda bakurikirwa n'abandi, abo twokwitwa ngo n'aba church fathers, barakoreshwa n'Imana hiyo muri Egiputa. Uko ubutumwa bwiza burabandanya, burashika n'abo bamisiyoneri baraza barashika no mu Burundi. Mu myaka ya kera barigabura, harabagiye Bururi, harabagiye mu Rutana, harabagiye mu Cankuzo, harabagiye Ikarusi, harabagiye mu higo itandukanye, baje kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ndazi neza tuko tuvuga missionnaire, abantu bumva ibintu byinshi. Harawo wumvise umissionnaire avuga ngo nabakoreshejwe n'abakoroni kuza kubacira inzira yo gukoloniza Uburundi, ariko jewe siba ndiko ndavuga, abo ndiko ndavuga nabatumye jewe nakira agakiza k'Imana. Vyagenze gute? Igihe kimwe umumissionnaire yitwa Fundere yagiye hano bita Kiremba i Bururi, avuga ubutumwa bwiza, abanyakiremba barakizwa. Haciye imyaka myinshi, hariho umusore yaba mu muryango udakijijwe, umuryango uri mu bintu byinshi bitandukanye. Uwo musore nta vyizigiro yari afise, acahura na Yesu, akirizwa muri Eglise Pentecote. Hama aduga Igitega, aduza Igitega hari mu gihe c'amagume, avuga ubutumwa bwiza mu gihe c'amagume. Igihe hariko hari ibintu byinshi Igitega, abantu bicana, abantu barakizwa, arasengera abantu, ibitangaza birakoreka muri Gitega. Ishengero rya Plein Evangile riratanguye, rimaze gutangura. Muri ico gihe nyene hariho umuryango wari umaze kubura, babuze umuvyeyi bakiri bato mu mwaka w'2000. Uwo muvyeyi yari mustanteri, uwo muvyeyi yari
umuntu novuga ngo yari umupapa, abana bizeye ko ivyizigiro, hama mugabo baragenda. Abo bana muri ico gihe nyene niho Kristo Yesu yabagendeye. Imfura muri bo yakira umwami Yesu. Iyo mfura si yindi n'uwitwa Mireille, Pasteur Mireille. Amaze kwakira umwami Yesu azana agakiza mu muryango yiwiwe, Imana iramukoresha. Barakizwa. Muri bo rero hariho umwana w'umukobwa. Uwo mukobwa ngo yagize inzozi, ngo abona umwami Yesu waje gutora ishengero, abona asigaye ari wenyene. Aca arumva neza ko akwiye kwakira umwami Yesu. Si yabonye kwa Mungu harageze, aca aragenda muri plein evangile yakira umwami Yesu. Uwo mwigeme si uwundi ni Erika Bishaza. Amaze kwakira umwami Yesu yaciye ahura n'umusore yari yishwe n'inzoga, yari yishwe n'akaboregwe, atacefu acaruguru. Uwo ni Jeho Shadrake, niwe yaciye asangiza urukundo rw'Imana. Haleluya. Ntahura ko ndi umunyavyaha, hama ndavyemera kandi ndizera umwami Yesu. Iyo ni inkuru yanje, na ofisi inkuru yawe. Hari abakirijwe mu za Bombeje, hari abakirijwe mu za Zion, hari abakirijwe ahantu batandukanye. Haleluya. Abo n'abantu Imana yagiye irakoresha mu gihe ca kera kugira ngo natwe uno munsi tuba twarakiriye umwami Yesu. Niko na rino shengero habaye imisore irenga 5, nabo nyene bagiye hamwe barasenga, Imana irabahamagara batanguza rino shengero. Haleluya. Kugira ngo namwe mwumve umwami Yesu. Rero umugambi w'Imana nuherera ku bafarisayo, umugambi w'Imana nuherera ku Baroma. Ijambo rye rivuga ngo twari mu vyiyumviro vyayo. Haleluya. Igihe Imana yariko iragira promesse ngaha, igihe Imana yari kwigwana igihe Imana yazana abami, igihe Imana yatuma ubwami butandukana, igihe Kristo Yesu ivyagiye biraba vyose, kwari kugira ngo jewe na wewe na wewe na wewe na wewe na wewe na wewe twizere umwami. Twari mu vyiyumviro vy'Imana. Murabona? Mbega hari umuntu muri twebwe atarizera umwami Yesu? Imbere yuko tubandanya mu ncamake ku cigwa cyo kwitwa umwigishwa, yotareka ikiganza nimba yumvise ubwoba naho canke atari areze no toreka ikiganza. Hari abakozi b'Imana ngaha arashobora gusigara bakamufasha kwakira umwami Yesu. Ivyo iyo ndavyibutse nkibuka yuko inkuru yose ya Bibiliya, histoire yose yagiye irabaho, abantu bose bagiye barabaho, kwari kugira ngo jewe nawe twizere umwami. None rero ibintu nk'ivyo uvyumvise wumva bidakwiye yuko tucika abigishwa ba Kristo koko? Ivyo uvyumvise wumva bidakwiye yuko ducika abigishwa ba Kristo koko? Kuba warabakijijwe si igihamana, kuba waramenye umwami si igihamana. Uno munsi urashobora kuba uri guca mu bintu byinshi cyane, urashobora kuba uzuye ubwoba bwa kazoza, urashobora kuba ufise ibintu byinshi biriko birakujugumiza bigutera ubwoba. Ariko ivyo vyose nta kintu na kimwe coruta urukundo rw'Imana yatweretse iciye mu mwana wayo
ikoresheje ubuntu bwayo kuri twebwe. Shikama, shiramanga, ntutinye. Yesaya niko yavuze, uko ndi kumwe nawe. Ntukiyebure kuko ndi Imana yawe. Nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kwanje kugororoka. Yesaya 41:10. Mbega igitangaza. Ubu turi ngaha rero tuzi ingene inkuru izohera. Haleluya. Inkuru ngene izohera rero, Mwami Yesu azogaruka. Kandi ngene azogaruka, ntazogaruka nk'uruyoya. Wazogarukana ubushobozi bwiwe bwose. Haleluya. Haleluya. Ngo aje gutora umugeni wiwe. Ngo ico gihe nta marushwa, nta kugwara, nta kintu na kimwe kizosubira kudushikira. Haleluya. Ako gakizero twakiriye karafise iyo garanti bene data. Ivyo nivyo vyizigiro dufise. Turi mu vyiyumviro, twari mu vyiyumviro vy'Imana. N'ubu turi mu vyiyumviro vy'Imana. Kandi tuzoguma mu vyiyumviro vy'Imana. Kandi Umwami Yesu Kristo azoza. Introduction yabaye introduction. Rero reka turabire hamwe mu mwanya mutonya tuzobandanya. Mbega kuri ivyo byose rero byabaye, Imana duhamagarira kugira iki? Gucika kuba abigishwa ba Yesu Kristo. Twarabonye yuko uko Yesu ahamagara abantu gucika abigishwa biwe, twabonye ko abikora mu mice ine. Ndazi neza yuko hari abantu bafite ingene batunganya inyigisho, hari abantu bari systematique canke n'ibiriya, ariko ugiye kuraba ivyanditswe urabona neza ukungene Umwami Yesu ahamagara abantu kuba bigishwa biwe. Icambere na mbere turabona Umwami Yesu novuga ngo gucika umwigishwa. Icambere ngo ni come and see. Ingo urabe. Ingo urabe. Reka dusomere muri Yohana 1, Yohana igice ca mbere 35-39. Yohana igice ca mbere 39. Arabishura ati nimuze muhirabire. Aho hari nk'isaha 10, nuko bajana nawe babona aho yatse indaro, bacamarana nawe uwo muhingamo. Wosubiramo kandi kuva kuri 35 gushika kuri 39. Yohana chapitre 1 35 gushika kuri 39. Ku munsi ukurikira Yohana yari ahagaze hahandi nyene ari kumwe na babiri mu bigishwa biwe. Abonye Yesu arengana aravuga ati, nguyu umwagazi w'intama w'Imana. Babigishwa biwe babiri bavyumvise baca bakurikira Yesu. Yesu ahindukiye abona ko bamukurikiye, arababaza ati, mwipfuza iki? Baramwishura bati, Rabi, bisigura ngo mwigisha, watse indaro hehe? Arabishura ati, nimuze muhirabire. Aho hari nk'isaha 10, nuko bajana nawe babona aho yatse indaro, baca bamarana nawe uwo muhingamo. Murakoze. Yohana aravuze Kristo Yesu, abamwumvise bamubajije iyaba, arabaza ngo nimuze muhirabire. Nababwiye ngo nimuze munkurikire, nimuze muhirabire. Byavuye havuze après barabaye abigishwa, bacita abigishwa biwe. Ariko iyi ntuze ya Kamensi canke ingo murabe ni ikintu uvuga gikomeye cyane mu gucika umwigishwa wa Kristo. Hariho igice ca mbere cyo kuza kuraba. Murabizi kenshi turanabikoresha. Muribuka
mu mashengero twasengeyemwo canke n'iri shengero nyene turatumira abantu ati uzoze kuri eglise ntacu, uzoze nta kibazo, uze wirabire. Rero mu guhamagara Yesu mu gutegura abantu kuba abigishwa, muri bo hari abaje kuraba, kwirabira gusa, babaje kwirabira gusa. Hama rero hari abantu baraba umunsi umwe, hari abantu baraba iminsi ibiri, hari iminsi itatu, hari baraba n'iminsi umwaka canke imyaka ibiri. Ikibazo kihaba nuko iyo umuntu amaze igihe kinini ya cane araba, twibaza ko yamukurikiye. Mbega uracari mu baraba? Rero iyo umuntu aje kuraba bisabwa kutamuha ibikorwa, bisaba kutamubona nk'umuntu akwiye kuja mu bikorwa, kuvuga ubutumwa kugira iki, no kumenya mbega tumenya gute ko umuntu ariko araraba. Mwe naba ngo tubita reka nkore ijambo ngo n'abana baba bakiri abana bariko barirabira gusa. Hari igihe rero kubera imyaka myinshi nk'umwanya munini yiya umuntu amaze igihe araba, twibaza ngo yakurikiye. Cyo tuja mu gice cya kabiri, ni nka kujya basi umwana avuka agakura agaja muri adolescence. Mu mbabarire, umwana muri adolescence umuhungu aba afite urujwi nk'ubwo bagabo, umukobwa aba amaze kugira imero y'umuntu akuze, kandi nawe aba yibona nk'umuntu akuze. Rimwe na rimwe aba yumva umenga jewe ndakuze, jewe nogira iki, sivyo? No mu kuraba rero hari igihe rero n'abantu babana ba adolescence no bagumana muri adolescence bari kwarirabira. Rimwe na rimwe rero kubera twumvise bafise ikijwi kinini, kubera bafise imero z'umuntu akuze, bamwe musha mubibona byose ndiko ndabigira, sivyo? None twaba twibaza ngo bakuze, kandi nabo nyene rero babumva umenga bakuze. Sinikuvuga abadolescence mu buryo bw'umubiri, ndiko mvuga mu buryo bwo kuraba. Haleluya, haleluya. Ariko rero turabona neza umwami Yesu agenda ku muce wa kabiri, ni ryari umuntu koko atangura kwitwa umwigishwa wa Kristo. Ni mu gihe yashizeho urwego ngo come and follow. Aha ni mu gihe rero umuntu yatanguye gukurikira umwami Yesu. Mu gihe cyo gukurikira rero niho tuba dutanguye urugendo rwo kwiga gusenga, kwiga gukurikira umwami Yesu, kumureka akadukiza, kumureka tukigishwa, tukumva ko koko twacitse abigishwa ba Kristo Yesu. Yesu arabwira ngo nimuze murabe. Hama turabona muri Matayo 4:18-22, Matthieu 4 chapitre 4 verset 18 gushika kuri 22, ahavuga ngo come and follow, nimuze munkurikire, muhandike kwera umwanya. Rero muri ko gukurikira kwitwa rero watanguye kwitwa umwigishwa wa Kristo Yesu, watanguye kumukurikira, hari ikindi kintu ngo kiba. Naba bakurikira umwami Yesu hariho bari kune bari gutanu. Aba n'abantu bamaze kumwizera, babatanguye kubana nawe, bigishwe gusenga, bamuzi, bazi gusoma ijambo ryiwe, bazi no kumukorera. Rimwe na rimwe bavuga ubutumwa bwiza cyangwa bakabwira abandi bakabazana kuri we. Abantu bari ko barakurikira umwami Yesu, aba rero bako barakurikira umwami Yesu, nabo nyene hariho umwanditsi yabashize
novuga ngo abizera abakizwa aba follower of Christ abakurikiye umwami Yesu yabashize mu bice bitanu. Bine arabisigura cyane, ibya gatanu nivyo yifuza kw'abantu bagira iki bamenya. Umuce wa mbere mu gukurikira umwami Yesu hariho ngo abitwa ngo ubuzima bwabo bw'agakiza ni Kristo duha ubuzima, sivyo none hama tukamukurikira tukamwiyegurira tukamwiha. Hariho ngo bamwe ngo bitwa ngo n'umugwi wa mbere witwa ngo life from God. Aba n'abakurikiye umwami Yesu muga aho bahagaze ubuzima bwabo ari from God, ibiva ku Mana. Ni baba Kristo ikintu cyonyene kibahimbara, ikintu cyonyene cyumva ku mwami Yesu yabakunze ni mu gihe bariko barakira ibiva kuri we. Nk'iyo vyashitse bakoronka visa baca bumva ko Imana ibakunda cyane. Nk'iyo baganyije isoko baca bumva yuko Imana ibakunda cyane. Aba ni baba follower of Christ, bantu bakurikira umwami Yesu ariko ubuzima bwabo buhagaze kuco ibakorera, ico ibaha. Nk'iyo mwene aba ba follower of Christ bacitse nk'abavuga butumwa, umwanya munini cyane w'ivyo bigisha ni ibintu Imana igomba ikore, ni ibintu Imana igomba igukorere. Niyo bacitse nk'abakozi b'Imana, niyo bavuga butumwa baguma bavuga ivy'Imana iriko irakora. Bene data, siniko ndabakritika na gatonye, turaza gushika ku kintu canye n'izina ni life from God. Ivyo ikibaryohera n'ikintu Imana iriko irabakorera. Hariho umugwi wa kabiri, bene aba iyo bariko barasenga bavuga ngo bariko baratera inkuru n'abantu ngo je ngwise mu gitondo ngo mvyuke nkabwira Imana ngo Mana munyagurira imbago ngo hama ngo kandi imbagira zagura nkabona Imana ikira kora ibintu irikirangirira neza. Follower of Christ turashari kuri ande go come and follow. Hari abandi ba kabiri bise ngo life over God. Life over God, ngo ubuzima hejuru y'Imana. Aba ni baba follower of Christ batacitaho ibintu vy'Imana, bize amashure cyane, baciye ubwenge, bizera competence na skills. Bakubwira bati mu bisanzwe ufise ubwo mugire business urategura umugambi neza, ukagira business plan neza, hama umaze kubitegura neza na credit kiguha amahera, kandi nivyo mugabo usanga Imana yaravuye mu buzima bwabo, ibintu bakora gusa na maformule n'ingene ibintu bikogwa. Mwe naba uzumva bakubwiye ngo burya ngo hari ibintu ngo udashiramo Imana, ngo ari ibintu ngo birukoresha ubwenge, donc barakuramwo Imana bahagera ahantu rero bari hejuru y'Imana, they are over God, bari hejuru y'Imana. Mwe naba ibi nivyo vyagiye novuga birasubiza inyuma bihugu biteye imbere. Imana yarabahaye ubwenge ko buva ku Mana. Imana yakreye medicine, niyo yatumye itanga ubwenge bwa medicine, bwa ekonomi, w'ingene ibintu bitunganwa, amategeko n'ibindi byinshi. Imana niyo yabitanze. Mugabo ubwo bwenge bamaze kubwakira baci bakuramwo Imana, kubera ko iyo bagwaye baca banwa kanini bagaca bakira. Iyo baguma bagire business barafise ingene bakora business plan, vyose baguma babikora barakuyemwo Imana. Navyo si bibi bene data, turaza gushika ahandi hantu.
hariho n'abandi rero bitwa ngo life ngo for God. Iyi rero iyi life for God iyi ni intambwe canke niyo ya mbere iri celebre n'abizera. Aba ni ba bantu ikibaraje icinga nico bakorera Imana, no gutanguza amashengero, no kuvuga ubutumwa bwiza, no kubaka amashure, no gukoreshwa n'Imana, guhindura ubuzima bw'abantu, gukoreshwa n'Imana, gukoreshwa n'Imana, gukoreshwa n'Imana. Mwe niyi iyi solicite n'abantu benshi cyane. Navuze ngo si bibi, turaza kugera ahantu hakomeye. Mwe n'aba rero hari igihe usanga babaye busy cyane mu gukorera Imana, muri for God, gukorera Imana, ubwami bw'Imana, kugira amashengero, ugasanga baribagiye niyo Mana bariko barakorera. Hari uwavuze ngo mwe nawe hamwe Imana nije ikababwira ati Erika wowe ndabona urarusha, fata umwaka utekane ujyame. Imana yibwira ati Mana wewe ntuze abanyengagara, wewe ntuze abanyamusaga. Ngo ni Imana ibabwiye ngo baruhuke boyankira, ngo barakunda gukorera Imana kurusha n'uwabatumye. Muriko muravyumva? Twavuze life from God n'abakristo bakunda imigisha. Life over God ni ba bantu byose ari ubwenge barakuyemo Imana mu bintu byose. Hama life for God ni ba bakristo ikibaraje ishinga ari gukorera Imana, ugusanga bariko barakorera Imana, bariko barakorera Imana, bariko barakorera Imana, bariko barakorera Imana, bakanibagira n'uwabatumye. Ibiho bitereye ubwoba rero. Urashobora kubaka amashure, urashobora kubaka amashengero, urashobora gukoreshwa n'Imana, ibitangaza n'utwumiza, ariko wuzuye inzigo. Uri umusambanyi, wuzuye ikibi, wikunda, ariko gukorera Imana cyane ukavyinyegezamwo nkuko umenga nivyo bigize ubuzima bwawe bw'agakiza. Life for God. Hariho n'iyindi ya kabiri yitwa ngo ni life, ya kane yitwa ngo ni life under God. Life under God ngo n'ubuzima munsi y'Imana. Abandi baba Kristo cyangwa baba follower of Christ, turi kuri come and follow niyo turiko. Abandi baba follower, ico bakora ari kugendera ibyagezwe by'Imana, kuba abantu barondera Imana, abantu bisonzesha cyane, abantu basenga gose, byose si bibi, ariko hariho igihe ushobora kubibamwo ugasanga nibyo usigaye usenga kurusha Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Uzawumva ngo kubera ngo birumvikana ngo bana we ntibasenga neza, nicyo tuma ngo ibintu bimeze kujya. Urabona nyine ngo ntarondera Imana, ngo iyo abarondera Imana ngo ntabari muri bya bintu. Abandi uzawumva ngo wigituma ngo dufise ibibazo mu bihugu byacu, ngo nuko twataye Imana, ngo hamwe twoyigarukako ngo Imana yotugirira neza, ukamenga bashingo barayigarutseko. Life irakugeza ahantu wumva wuzuye ubwibone, n'umuntu yagiye mu ntege zo gusenga ugatangura kumucira urubanza. Donc usigara wikompara,
hamwe usigara umeze nk'aba bandi ngo ndagushima Mana ko ntameze nk'uyu. Sibyo none. Jewe abana banje barasenga, jewe abavyeyi banje barakijwe cyane, jewe abagenzi jewe ibintu byose ni iki ni ingene birongorwa n'ubwo bwoko bw'aba follower of Christ. Twavuze abambere ni life from God. N'aba follower of Christ ikintu bakunda cyane ari kugira iki ari kwakira. Over God n'ubwenge Imana barakuyemo. Hama for God no kuyikorera cyane gose cyane. Hama under God no kwitondera ivyagezwe vyayo. Aya mantuze yose, aya postures yose canke aba bantu bose s'abantu babi. Ibi byose birakenewe urugendo rwa Kristo. Imana iradusaba twama tuyisenga kugira ngo itugirire neza, kuko irabitwemerera ngo ntihagire ico mwiganyira, ariko muri byose byo mugomba mubimenyesha Imana mu gusenga, kwinginga bifatanye no gukenguruka. Imana niyo yazanye ubwenge kugira ngo tubukoreshe, sibyo none, hama udukize ibintu bimwe bimwe. Yesu yarivuga ngo mugende muhindure amahanga abigishwa banje mu babatirite. Yararungitse Nouveau Testament yose tubona ba Petero na ba Paulo n'abandi no muri histoire n'abatwitangiye imbere bari barakoreshwa n'Imana mu bitandukanye. Kandi Imana irasaba yuko tuba abakristo koko bitondera ivy'Imana yabageze canke bamwe ivyamo vyampemu yera, sibyo none. Ariko rero naho bimeze uko, ibi byose ni gice ahabwa icyo Imana idusaba ni life with God, communion avec Dieu, ubuzima hamwe n'Imana, with God. Nicyo cyari gikwiye gutangura, with God. Imana iri précieux kurusha ivyibaha. Imana iri précieux kurusha ubwenge yabahaye. Mwene aba iyo imbere yuko bagira business plan barasenga bakashima Imana kubona yarashizeho ubwenge bwa business plan, bakayitegura neza. Bahejeje gutegura bakavuga ngo umwana w'umuntu ashobora gutegura ariko Imana nishitsa. Haleluya, haleluya. Mwene aba iyo bariko bakorera Imana bakamara imyaka 5 ishengero ryabo rifise abakristo 5 iguma ari Imana, ntibaryoherwa yuko bagize amamase, kandi mu gihe babaye benshi cyane baguma baryohewe. Haleluya. Mwene aba igihe cyose bari buzuye umubabaro, bakumva Imana bakorera igitangaza, bagize umunezero, baramenya neza ko bivuye ku Mana. Hama niba abantu bacira imanza bakiri muri uwo mubabaro. Haleluya, haleluya. Rero mu gukurikira umwami Yesu, ikintu cyari gutangura ni cyitwa ngo ubuzima hamwe n'Imana. Kuwa kane tuzorabira hamwe rero mu gice cya gatatu cyitwa ngo Come and Die. Kugira ngo rero mwene aba batahure yuko imigisha iva ku Mana, bayironka batayironka.
Pawulo yaragize icifuzo igihe kimwe asaba Imana igihe cyinshi cyane gose inshuro 3 kugira ngo Imana igire iki ngo Imana imukize. Imana ikimubwira ngo ubuntu bwanje buraguhagije. Ijambo ngo ubuntu bwanje buraguhagije, my grace is sufficient, twumva umenga ni ijambo rimeze uko nyene, ariko ni ijambo rikomeye gose. Ugiye kuryinga ni ijambo novuga riri ni ryungane riri muri sinigeno kivuga mu Kirundi, ariko mu Kigiriki ico bisigura ubuntu bwanje buraguhagije ni ikintu kibandanya, kiri continuous. Pawulo asenga Imana inshuro 3, Imana ikamubwira ngo ubuntu bwanje buraguhagije. Wowe wicare ko arumva ni Pawulo, imibabaro yo ndayibona, ariko ubuntu bwanje bwarabanye nawe, n'ubu buri kumwe nawe, kandi buzoguma buri kumwe nawe no muri imibabaro yawe urimo. Ubuntu bwanje buraguhagije. Mbega dufate warasenze usaba Imana ngo Mana mpindurira ibihe nanje nteze imbere, Imana ikaciza ngo ikakubwira ati ntuzopfa waye mutunzi mu buzima, ntuzopfa waye mutunzi, ariko ubuntu bwanje buraguhagije. Woca wiyumvira iki? Waragiye mu bicimo by'amasengesho, baragusengera nibi barabwira ati ivyo ntibizopfa bubaye, ariko ubuntu bwanje buraguhagije. Mbega wobandanya wizera Imana? Ku munsi wa 4 rero tuzotangura uwundi umuco uvuga ngo come and die. Kubana n'Imana bitanje no gupfa. Tuzorabira hamwe rero ibizokurikira kuri ivyo. Murakoze cyane, nabatwaye umwanya munini ya cyane kora introduction yamaze umwanya munini. Mwakoze gose cyane.